Ndabaramutse mwese muriko murumviriza ibiganiro tubashikiriza ku rubuga rwa YouTube, tubibutsa gukora subscribe kugira ngo muzohoremo abambere baronka bino biganiro. Uno munsi turi kwigenekerezo rya 14 kwezi n'ukwa gatandatu umwaka wa 2025. Uyu munsi tugiye kuvugana ahanini ku cegeranyo cagutse c'umuhari Rede Tabara, umuhari ugwanya leta y'u Burundi ukoresheje ingimba. Rede Tabara ni réseau pour l'état de droit au Burundi, ni umuhari w'abarundi biyemeje kugwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD ku rugamba rwa gisirikare. Numuhari ushingiye ku buryo bwo guhanahana ubutegetsi bagirizwa gutwaza igikenye, kwica rubozo, gukumira abatavuga rumwe na leta hamwe no guhonyanga uburenganzira bwa muntu. Rede Tabara yitangaje nk'umuhari wiyemeje kugwanira demokrasi, amahoro n'ubutegetsi bwubahiriza amategeko. Yemeza ko idaharanira gufata ubutegetsi ku nguvu, ahubwo ko isaba amasezerano mashasha, ibiganiro bihuza impande zose no gusubiza igihugu mu nzira y'amahoro n'ubwumvikane. Rede Tabara yatangajwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2015 inyuma y'amatora yatumye Perezida Pierre Nkurunziza atinda manda ya gatatu, yagiye iramirwa kure n'abatari bake mu gihugu no hanze yacu. Iyo manda ya gatatu yabaye isoko y'uruhagarara rukomeye mu Burundi. Imyiyerekano iba iratanguye, uguhunga kw'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza hamwe no guhonyangwa gukomeye k'uburenganzira bw'umuntu canke agateka kazina muntu. Kuva ico gihe Rede Tabara yagiye ikora ibikorwa vya gisirikare biciye mu bitero bigenzurwa cane cane ku birindiro by'igisirikare n'igipolisi by'u Burundi. Kubijanye n'abayobozi bawo, Rede Tabara ntirigera ishira ahabona izina ry'umukuru wayo, ariko byaravuzwe kenshi ko bamwe mu bayishinze harimwo abasirikare bahoze mu ngabo z'igihugu FDN bakuwe mu mabanga, hamwe n'abanyepolitike bari mu mahuriro atandukanye yose akorera mu buhungiro. Abegereye uwo muhari bavuga ko wubakiye ku buyobozi bwa gisirikare bufite discipline kandi bushigikiwe n'urwego rushasha rw'abanyagihugu bashaka impinduka mu gihugu c'u Burundi. Rede Tabara ikorera mu buhungiro, ariko ibikorwa byayo byinshi byibanda mu gihugu hagati, cane cane mu ntara z'uburengero n'ubumanuko bw'igihugu. Benshi bavuga ko ikorera cane cane mu gihugu kibanyi c'u Rwanda n'ica Kongo, naho leta y'u Rwanda yo yama ivyiyamiriza ikabitera ivyatsi. Rede Tabara yagiye yigamba ibikorwa bitari bike kuva mu mwaka wa 2015, naho kenshi leta y'u Burundi yanse kwemera ko ivyo bikorwa n'umuhari Rede Tabara. Muri ivyo harimwo ibitero bitandukanye. Mu mwaka wa 2020 mu ntara ya Rumonge, ibitero byagabwe ku kirindiro c'igisirikare byashikirijwe ko abasirikare b'igihugu bishwe canke bakomerekejwe, ariko leta ntiyigeze yemera ivyo byatangajwe n'umuhari Rede Tabara. Muri komine Ntega na Vumbi ni mu ntara ya Ngozi na Kirundo, mu mwaka wa 2021 ibitero bikomeye byaragabwe muri ayo makomine, aho Rede Tabara yemeje ko yishe abasirikare n'abapolisi. Ibi bitero leta y'u Burundi ntiyatanzwe kuvuga ko ari bihuha, atamuhari Rede Tabara ubaho canke wigeze ugaba ivyo bitero. Muri uwo mwaka nyene wa 2021 mu ntara ya Bururi, igitero ku kirindiro c'abasirikare caragabwe cahitanye abasirikare ba leta y'u Burundi bashika ku ndwi. Leta yaciye ivuga ko abagwanyi bagerageje guhungabanya umutekano ariko bahagaritswe bose. Rede Tabara yagira akoresha urubuga rwa Twitter, ubu ni X, kugira itange amatangazo y'ibitero vyayo, amafoto y'ibirindiro yagavye ko ibitero hamwe n'amajambo yerekana ico bagwanira n'ico basaba leta y'u Burundi ko ari ugukuraho leta itwaza abarundi igikenye. Muri uwo mwaka nyene wa 2021 mahitwa Imuginani mu ntara ya Cibitoke, leta yavuze ko hari igitero catewe n'abacangero, aho byavuzwe ko byahitanye abasivile. Rede Tabara yarabihakanye yivuye inyuma, ivuga ko itarigera igaba ibitero ku basivile. Leta y'u Burundi yashize Rede Tabara ku rutonde rw'imihari y'iterabwoba, ikavuga ko ari umugwi w'iterabwoba utera umutekano muke w'igihugu. Yagirizwa kandi kugaba ibitero byahitanye abasivile, naho Rede Tabara ivuga ko yama irengera abasivile kandi igakurikira gusa ibirindiro bya gisirikare. Leta y'u Burundi yagiye iragiriza cane cane igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko gifasha Rede Tabara
mu kubaha ibigwanisho, imyimenyerezo ya gisirikare no kubakingira. U Rwanda kuva ico gihe rwarabyiyamirije, ahubwo rugasaba leta y'u Burundi gutanga ivyemezo gushika Burundi butarashira habona. Ibihugu by'amakungu nka ONU, Human Rights Watch hamwe na US byasabye ibiganiro bihamye n'impinduka za politike zishobora guhagarika ibikorwa by'imihari nka Red Tabara n'iyindi. Red Tabara n'umuhari wavutse mu gihe abarundi bariko bariyamirizwa rarongoye igihugu ico gihe Pierre Nkurunziza, aho yashaka kwitoza ku kiringo kigira gatatu ari ku butegetsi. Abanyagihugu bagasaba ko yorekeraho. Hari mu mwaka wa 2015 uwita umuhari wo gutabara igihugu c'u Burundi cefashwe n'abakoresha igikenye mu kurongora ico gihugu, naho ibitero byayo bivugwa kuba bigendera ku ntumbero za gisirikare. Biraboneka ko hari impungenge z'uko bishobora gutera ingaruka ku basivile canke kubandanya umuzinga w'intambara. Kugeza ubu Red Tabara iracara umugwi utarashobora kumenyekana cane mu maso y'isi, ariko ifite uruhara rukomeye mu ruhagarara rwa politike n'umutekano mu Burundi. Nayo leta y'u Burundi yo yagiye itangaza kenshi ko Alexis Nduhije ari mu barongoye canke abateza imbere Red Tabara. Yo basanzwe akurana n'uyu muhari leta yita uwiterabwoba umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu mwaka wa 2020 ubushikiranganje bw'umutekano bw'u Burundi bwavuze ko Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD ari mu butegetsi bw'uwo muhari w'iterabwoba Red Tabara, kandi bamusabiye impapuro zo kumufata biciye muco bise Interpol. Uyu munyepolitike yanahavuye aciga urubanza rwo gufungwa ubuzima bwiwe bwose na leta y'u Burundi. Alexis Nduhije yagiye yihakana ivyo yagirizawa na leta, avuga ko ataruhara na ruto afise mu bikorwa vya Red Tabara. Leta y'u Burundi iriko imukoresha nk'ikibiriraho kugira itwaze igikenye ku batavuga rumwe nayo. Yamenyesheje ko ashigikiye amahoro n'ibiganiro n'ihinduka rinyuze mu nzira za politike atari urugamba. Amashirahamwe mpuzamakungu nka Human Rights Watch, International Crisis Group n'abandi bamaze kuvuga kenshi ko hari amakenga ko bamwe mu banyepolitike bo mu buhungiro bariko barafasha mu bijanye no gutegekanya ibikorwa by'imitwe yitwaje ibigwanisho, ariko atacemeza cerekana uruhare rw'itegeko rihamye rya Alexis Nduhije. Naho Alexis Nduhije avugwa kenshi mu bijanye n'uyu muhari, nta vyemezo bifatika byigeze bitangwa mu buryo bwigenga bimushira mu gwiwe nk'umugabo canke umurongozi wa Red Tabara. Gusa leta y'u Burundi iramufata nk'umwe mu bateza imbere uwo muhari Red Tabara, ibintu yamayihakana buri munsi. Security Council report yo mu mwaka wa 2024 agakego majana 278 ikinyamakuru ca ONU Security Council kivuga ko kuva mu mwaka wa 2021 Red Tabara yagarutse ikora ibitero mu Burundi mu ntara ya Bubanza muri commune Gihanga, hari kugenekerezo rya 10 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023 no ku rubibe rwa Vugizo kuwa 2023 ukwezi kwa Kigara mu mwaka wa 2023 nyene, aho yavuze ko yishe abasirikare 9, naho yavuze ko uwo muhari wishe abasivile, ariko leta ihakana ibyo uwo muhari uvuga, ikavuga ahubwo ko abantu 200 b'abasivile bishwe, harimwo n'abana b'inzoya 12. Mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 ONU ivuga ko Red Tabara yagabye ibitero 2 mu ntara ya Bubanza, ikica abantu 6 ikonona n'ibikorwa by'iterambere. General Assembly report ya HRC agakweko gakitse 57 agakwego gakitse 58 bavuga ko kwigenekerezo rya 10 kwezi kwa mbere umwaka wa 2024 Uburundi bwahisemwo kugara imbibe zose zabuhuza n'igihugu c'u Rwanda. Ivuga ko uyu muhari Red Tabara usanzwe wihishwe inyuma n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, kandi usanzwe ufise abashatse guhwerika ubutegetsi mu mwaka wa 2015.
aho haba intureka za politike. Aha igihugu c'u Burundi na cane cane indongozi zimwe zimwe zikaba zidahengeshanya kuvuga amajambo ateye isoni ku mukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame. Security Council Report y'umwaka wa 2023 agakwego amajana 230 ngingo itegura umubano mu karere ka Great Lakes ivuga ko mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2022 Red Tabara yishe abasivile mbere ikanonona ibikorwa by'iterambere ku kibuga c'indege mu gisagara ca Bujumbura kwigenekerezo rya kabiri kwezi kw'icenda umwaka wa 2022. Hagiye haravugwa ko Red Tabara ifatanya n'umuhari FNL mu buraruko bw'u Burundi no muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Human Rights Watch ico bise World Report 2025 Human Rights Watch ivuga ko mu mezi ya Kigarama umwaka wa 2023 n'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 Red Tabara yagavye ibitero bibiri hafi y'urubibe rwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo Vugizo na Buringa, kandi bakavuga ko bishe abantu bashika kuri 28 harimwo abana 11. Umuhari Red Tabara ubicishije mu matangazo atandukanye no kuvuga rwabo rwa X tuhengeshanya kuvuga ko wama ukingira aba civile atamusi numwe uzigera ubahemukira, ahubwo ko uhanganye n'abashigikiye leta ya CNDD-FDD itwaza igikenye abarundi.